Deuxième édition ndayibonamo umugisha udasanzwe kuko bwa mbere baratawe IBUKA EVENT cyarico ni kuvuga yuko ni kuzana abantu kuri Kristo kwibuka ivyo Imana yadukoreye tugahindukira tukayikorera mu kuri na niyo ifatiro ry'ijambo ibuka ryavuye ngaho muri za buri Shalom bakunzi bacu, shalom bakunzi ba televiziyo yacu no Petrus na TV. Ndabaramukije ndabahaye niwe na bwakeye naho mwere. Ushobora kuba uri mu kino gihugu cacu akanda guhe bwakeye. Ngire nawe ushobora kuri mu mahanga, ushobora kuba bwije canke bukeye ndaguhe mwiriwe na bwakeye. Ndababwira ko ndabakunda cyane ni jewe ngabe Imana Honorine muri kumwe. Ni cakiganiro mukunda cyane abayicutu baje kwashikiriza uno munsi gospel news kimwe ndatima muri Igicapo. Uno munsi rero ndi kumwe n'umutumire eka tamwe kaze ahibidondore ego kaze bakoze cyane nitwa Emile Israel Imana kaze Emile murakoze cyane ego nkuko muvyumvise ni Emile Israel aje kutuyagira ku gikorwa ariko arategura evenement ariko arategura ariko kandi na conference ariko arategura ku baririmbyi uno munsi Emile turabona IBUKA EVENT deuxième édition dusubiye inyuma gatoyi nagomba muduhe igicapo ca IBUKA EVENT caje gute igicapo ca IBUKA EVENT caje mu gihe nari mu bihe bigoye cyavuye kuri jewe ni je visionnaire wacu twagiye Kampala mu Uganda nyuma Prayer Mountain ko turasenga rero je nashaka guheba carrière ya musique ko je kera navuza piano ama rero mbona byose mwanya uragiye ariko rakora mu buzima utabona ikintu ubuzima bwo mu Burundi gukora cyane muri gospel kubona yuko ntaco iterambere ntayo ama nshaka guheba nyene ninjire mu bindi bya business yo kudandaza Imana isiranyuze ibihe rero event kuzo ndayitirira IBUKA EVENT ego none intumbero ni yahe yico gikorwa intumbero y'ico gikorwa iri muri Zaburi 22:27 ivuga ngo abo ku mpera z'isi bose bazo kwibuka bahindukirire uhoraho ni kuvuga yuko ni kuzana abantu kuri Kristo kwibuka ivyo Imana yadukoreye tugahindukira tukayikorera mu kuri na niyo ifatiro ry'ijambo ibuka ryavuye ngaho muri za buri ego ndagomba utubwire intambamyi zahabaye inyuma yo kongera kudesida kandi gusubira muri kaya cyangwa gusubira kumva yuko usubira kugaruka Imana ikwibukije ibikorwa byagukoreye hanyuma kongera ugafata decision kandi twaraciye mu bintu bigoye twaraciye mu bihe bigoye hamwe umuntu ashobora gufata decision akavuga ati ndahevye carrière solo ndahevye byo kurimba udafashwa nabo wari waziga ko bashaka kugufasha abagutera intege bakakubwira ati bikunda inzira yo kuririmba si byoroshe ugiye muri studio ukabura n'amafaranga ya studio numva ko hari ibintu byinshi byerekeye carrière solo yo kuririmba munacamo ugashika ahantu kwiyumvira none ibi niko ndakora ni muhamagaro canke nariyama ariko rero ahantu ugashika hamwe ugiye kubwira nk'umuntu ukora muhanuza ati ndafise indirimbo akakubwira ati webeti ibyo uriko urakora sivyo akaguca intege ego ukisanga ahantu uvuga ati canke si muhamagaro Imana yampamagariye reka nje gukora ibindi kugira ngo swate mbe protocol muri eglise kuko ibikorwa ni byinshi muri eglise ariko Imana ikakubwira ati ukabona gukura donc uratubwiye yuko ari abantu wagenda aho guhanuza ugasanga ariko araguca intege birekeye ntazushoboye eske nta muntu numwe waba warigeze basironka akwakoraje ati iyi nzira ni n'umuntu yambwira ati birashoboka ariko yanyereka pana ngaha mu Burundi yambwira ati ngaha bisanzwe naho nyene ariko arakudecourage rero akambwira ati courage diganyere byo kwikura me narageze ahantu urumva ko nageze ahantu hajewe n'Imana yonyene urumva no ugeze ahantu uvuga ati je ndahevye by'amakariye ndahevye Imana ikakubwira ati never bandanye tuza kubandanya imbere umva rero nageze kuri Zaburi nabasomeye cyane umva umutima wanje urasuye kandi donc gukanguka mu vy'Imana kandi ubona cyo mvuga ati kuva no munsi
nzoza ndakorera Imana muri iteme ivuga ati ibuka mbwira abantu nabo nyine abo benshi donc abo benshi bari nyuma yanje nabo nyine bafise ivy'iwabo bashobora kwibuka Imana yabakuye bakayishimira. Twarabonye edition ya mbere mbega yari yifashe gute? Edition ya mbere yari nziza kuko urumva nayikoze mfise umunezero. Ego. Nayikoze mfise umuntu anshigikiye ari patron wanje Kristo Yesu. Wow. Nari mfuye ahantu mvuga ati Imana yambwiye ati kora kandi nibaza ko mwari muhari marabonye ingene vyagenze. Haraje abantu benshi abo nazigaye ko batonshigikira bose baraje n'abandi bavuga ko bidashoboka. Ufise ugushigikira aruta bose n'abandi bategeza gushigikira. Bavuze ati umupetera afise umwete ntashobora kubivamo, ntashobora kugira gute kandi arakoze. Première édition yari nziza ko twayikoranye na ba Clement ba Josper ndabahamagara baba worship leader bagenzi banje turakorana ndabacyumviro baravyumva. Ndahamagara aba worship leaders batandukanye mashengero atandukanye barahura baraza baramfasha ibikorwa. Natumiye Dindeana muri première édition, Mira Olivier Igani. Donc baraza nabo nyine abapeti banyubaha baraza turakorana iyo event kandi yabere muri Trino one ngaho mucaramo yari imeze neza cyane. Wow, biraryoje. Niki yagusigaranye none? Je umva yasigaranye ideni ryo gukora ibindi. Agusigaranye donc ideni ryo kumva yuko nimba bigenze neza mu gihe ntabona umenga nta kintu nzoshobora canke nta kintu nzokora ariko ukaronka ugushigikira utegereza kugira inyota uvuga ati n'ibindi ndategeza kubikora. Ego ndagomba utubwira ikintu cakumotiviye canke icaguhaye ingufu canke icaguhaye force yo kumva yuko ushobora kandi kutugarukanira edition ya kabiri. Je cyamaye force ni Kristo Yesu. Ni Kristo yamaye force ko yarandemesheje maze gukora edition ya mbere nicaye ahantu ndiyumvira ndakora mosozi mbonye abantu bari bahari cyane umvigiri imbiye twabona ibintu byari muri wewe wagomba kwica. Donc force ya mbere yavuye ngaho cyane umva yuko mfise ingabire mfise nanjye ivyo no kwerekana mfise ivyo nanjye notanga mu bantu. Cadagenda kumurondera Apotre Apollinaire arambwira ati première édition sio narinde ariko deuxième édition zoba mpari uzoyipanga genda bimubwira aranenege cyane arambwira ati courage. Rero urumva ubushigikiwe ningwe bavuga mukiri ko agira gute aravoma neza. Rero jewe intare ni Kristo je n'umuntu wanyama n'amaraso ariko ndafise abantu lepare abavyeyi bashaka kumfasha bakambwira ati courage cyanga wirinde iki ntumvirize ibi wowe bandanya gusa kugeza aho nshitse kuri deuxième édition. Tugaruka kuri edition ya kabiri uyu mwanya bitunganije gute? Edition ya kabiri tunganije neza cyane. Abantu bonyene ndiko ndatangara Imana ibahezagire kubera ko jina partage affiche ndumwe kuri Facebook ariko ndayisanga ku makonti ya yose ya Facebook. Kumva ko umwe wese arayikuraho abapartage bagapartaja ama TV ibiki donc hari ukuntu gusimana ivugira mu bantu. Deuxième édition ndayibonamo umugisha udasanzwe kuko bwa mbere baratawe IBUKA EVENT cyarico. Hari abantu nyuma ya IBUKA EVENT ya première édition baranyandikiye ambwira ati nukuri byari meze neza mu nzu je n'umugabo abandi ati wagize neza kuri bari. Hari ibintu bija nyine ukavuga ati okay Imana ishimwe cyo n'Imana. Ariko deuxième édition abantu donc nibo bayiteze ko première édition nje nari ndayiteze ariko deuxième édition abantu nibo bayiteze cyane. Tukanyoreka kuyitega babonye ikintu wa Imana ashize muri wewe no musaka bari nayo zitandukanye nabaje nyine naho numenga ntibagushigikiye ubu niho bavuga ati kubyo twabonye nta kuhashika canke nahoreka kuvyamaze kugira ngo benshi nabo ni batashoboye kuhashika ubwa mbere bashoboye kuhashika. Ego ndagomba utubwire ikintu izoba itandukaniye ko na edition ya mbere. Ikintu itandukaniye ko na edition ya mbere d'abord n'abatumire. Abatumire ubu muri deuxième édition twagiye international twagiye donc muri East Africa. Twatumye abantu bo muri Tanzania Pasteur Charles Enoch n'umuryango wiwe n'abaririmbyi ba Worship Miracle Center bavuye muri Tanzania bazoshika vendredi. Twatumye abantu bo muri Kenya Apostle Longus. Twatumye abaririmbyi bo muri Kenya. Kenya ari kuza abantu bashika kuri 11 ariko hari bazo biko baraba muri Kenya by'ama manifestation kubasengera cyane. Urumva rero ari kuronga equipe y'abantu benshi bashika kuri 12 11 baza ariko araza kuza abantu bake nabo nyine bako barapambana kugira ngo baze. Urumva ko iri international amakira kabiri naco
icyakigira kabiri ubu tufise nuze conference yego deuxième édition ifise conference izoba ya urumva itandukanye na première édition yego uheje kutubwira abatumira batumiye batandukanye bavuye mu bitandukanye batubwiye Kongo Kenya Tanzania ndagomba utubwire nko ku bantu tutazi ku bantu batabazi nka jewe no musi ntabonzi abariko batukurikirana ntaho bazi niki kintu batubwirako harimo baririmbyi harimo abigisha beza babiriya bashobora kwigisha abantu byerekeye ingabire zabo transformation bihinduka n'ibindi kuvuga yuko baragerageza gufasha muri carrière solo y'abaririmbyi bose kandi bafite ama église barongoye yaba uyo muri Kenya yaba muri Tanzania n'abantu baba apotre bafite ama église barongoye ikigira kabiri naco harimo Imana idufashije bakagerageza bakaronga inzira yo kuza bavuye muri Kenya harimo umuririmbyi yitwa Naomi nawe nyine aririmba hariya kandi umuririmbyi mwiza cyane rwa no gukora concert hariya imeze neza kumva ko arafise agakemanyazaniye Barundi yego tugaruke kuri conference ikategura nayo bimeze gute conference izoba samedi nyene le 29 ariko yoyo kwinjira ni invitation twagize invitation bivanye ko abantu baze bibaza ngo nigikorane cy'abantu donc n'abatumire twatumiye bazoba bari hajya ariko twaratumye abantu abaririmbyi donc ni conference y'aba worship leaders abaririmbyi barongoye abandi donc abarongozi baba baririmbyi n'abantu bafise izindi ngabire zitandukanye aba musiciens abaki harimo kandi n'abarongozi baba pasiteri abandi bazoba twatumye b'abavyeyi kugira ngo babe yagira gushigikira conference rero izoba samedi kandi kwinjira wewe ni invitation ngiriye kumbwira n'abantu twaya ama invitation kutibagira invitation ko bazozisaba imbere ko binjira donc utafise invitation ntashobora kuzokwinjira nta mahirwe afise yo kwinjira sawa ndabise ikibazo uramuzi ku bantu babimenye ubunyene bariko badukurikirana barabimenye ubunyene ko hari conference summit kandi batubwiye yuko kwinjira ari kuri invitation none nk'abantu babimenye ubunyene bon hari conference apa ikora basanzwe bazi ko hari evenement badafise invitation none baduca binjira gute nta mahirwe bafise yo kwinjira canke yo kuronka invitation kugira ngo batoshobore kwinjira invitation zatanzwe araheze icyo tubasaba gusa no kudusengera yo inyuma ya kino vuba ukategura no kutegura icyo niteze umwimbu ukomeye cyane kubera ko Imana yatangiye kugura imiryango yo kuja gutumiriye kuja hanze na twebwe ni kuvuga ko igenzo IBUKA EVENT mirongo itatu ariko mercredi nzobona Gigoma muri Congo muri concert iri kurategurwa ari Gigoma kiri naco inyuma mvuye muri Goma ndiko ndategura gukora live recording indirimbo zitandatu ko nari mfise album indirimbo 8 maze gukora zibiri asigaye ko nokora zitandatu ariko nizo zikora live zozo just kitegera ibintu vyiza inyuma ya kino gikorwa ndagomba utwibutse ibikorwa mu kurangiza ibikorwa bizoba navuze seminaire ni le 29 navuze ngene bimeze byo muri seminaire le 30 ndatumiye abantu bose bo mu gisagara cya Bujumbura babifuza kuza muri yo evenement IBUKA EVENT izobera hajya Irama Center kuri Narava Band kwa Pastor Michel uduganye mirango 12 urajabuka gusibarabara ukacubashikira cyangwa uduganye 14 cumanuka gato ya 13 12 ukatujabuka ukacubashika yaruguru ya Kazuba Center donc umuntu wese avyumvise atumire inshuti ziwe atumire abagenzi biwe atumire abakunzi bose afise ku mutima ndetse n'abutazi ukomeze utumire wamva ko ariko kidasanzwe cyane kandi ibikorwa tuzohakura umugisha tuzohabuhokera tuzohakirira rero ndagomba ngo ntuze wijyana ivyo bintu wenyene ariko ukomeze utumira n'inshuti zawe no munsi ndagomba utugire no munsi nka Emile hari abantu bifuza gukurikirana ku mbuga zawe donc ubu cahehe vyogenda gute ntushaka gukurikirana ibikorwa vyawe ku ma platform ni za platform ukoresha ama platform yanje yose izina ni Emile Israel ku Instagram Facebook page yanje YouTube uwandika gusa Emile Israel ama icyo gikorwa cha dimanche kizotangura 15h top vuba yuko nosaba abantu yumva ko akeneye kwicara karuhuka
azashika atevye azohava ahagarara canke abure nahagarara ego azashika kare kwe ego kuko muvyumvise nukuzinduka kugira ngo dushobore gushika aho twicara neza uhimbaze wumva umerewe neza kandi utagire wumva byose bimeze neza. Emile ndagushimire cyane. Murakoze cyane no Repentance no Event TV ndabashimiye cyane. Mwabaye ma televiziyo ya mbere tangiye guposta afishe yanje kandi mwaranshigikiye kuva kuri premiere edition turi kumwe mushigikira mbwira abantu gusa ko no Repentance no Event TV ni TV nziza cyane kandi ifise umutima w'urukundo. Imana ibayizagire cyane. Yego. Shimira nawe mwariko muradukurikirana yari Jengero Imana Honorine mwari kumwe na Emile Israel mwari kumwe aha aje kutwiganira igikorwa afise IBUKA Event na IBUKA Conference. Rero ndize mwamenye vyinshi nta gusiba nta gucerwa usibye uzobugize nabi kandi ucerewe uzofisa amahirwe make yo kwicara ukaruhuka canke yo guhimbaza umerewe neza. Ndabashimiye cyane rero ndababwira ko ndabakunda naho butaha mu kindi kiganiro mwarahizagiwe.